Bakunzi ba televiziyo isanganiro kaze muri ano makuru muri migwi kirundi tuyahera ku ngingo ziyagize ni inkuru nziza kubitura ubushikiranganje bw'ubutungane aho bwo ubushikiranganje bumenyesha ko bugiye gukora uko bushoboye kugira ngo bukuri imyidogo mu banyagihugu nkuko babisabwe n'umukuru w'igihugu. Ubushikiranganje bw'umutekano buragabisha abantu bandikira ubutumwa inzego zitandukanye bavuga ko bariko baritabariza ariko bariko barabesha ubwo bushikiranganje bukaba bwerekanye kuri uno wa gatanu umwe muri bo ito nido ryano makuru ni mukanya sangwe ikaze. Dasiwe kubaha ikaze muri ano makuru tuyahera mu bijanye n'ubutungane ubushikiranganje bw'ubutungane ngo bugiye gukora uko bushoboye ngo bushire mu ngiro budatevye icifuzo c'umukuru w'igihugu cuko abafungwa boba abagirizwa ubwicanyi byatangajwe n'umushikiranganje w'ubutungane kuri uyu wa gatanu mu nama yagiranye n'abaserukira amasentare makuru abacamanza hari ku mugwa mukuru wa politike Gitega umushikiranganje Domine Banyankimbona akaba yamenyesheje ko ubushikiranganje arongoye bugiye gukora uko bushoboye kugira ngo bukuri imyidogo mu banyagihugu tumukurikire. Kwari kugira ngo duce hirya no hino ibibazo bivugwa mu bushikiranganje bw'ubutungane aho ababwitura hagize iminsi bibonekeza ko bashikiriza imyidogo hirya no hino bikaba mbere byanatumye na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yaragirishije inama abacamanza abajejwe ubutungane kugira ngo abamenyeshe umubabaro afise kubijanye n'imyidogo y'abene gihugu akaba mbere yaciye afata ingingo yuko uno mwaka azokora ibishobotse byose kugira ngo habe akarusho muri ico gisata c'ubutungane. Ubugira gatatu kwari kugira turabire hamwe ingene tuzoshira mu ngiro ingingo nziza ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yafashe yuko abakurikiranwa ko ivyaha bitari mu caha co guhungabanya umutekano mu gihugu canke icaha c'amaraso ubwicanyi abadakurikiranwa ko ubwicanyi canke abadakurikiranwa ko ibijanye n'ivyo bita viol mu rurimi rw'ifaransa kugira ngo turabe ingene twoyishira mu ngiro vuba bwango tudatevye. Mu bisanzwe iyo nyene icubahiro umukuru w'igihugu ashikiriza ijambo abo bijejwe basabwe kwishira mu ngiro vuba bwango. Rero duhejeje guca hirya no hino ingingo yashikirijwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu turumvikanye neza ingene tugiye kushishira mu ngiro tudatevye. Ibisata byose birabwa n'iyo ngingo turumvikanye ko tugiye gukora ijoro n'umutaga kugira ngo turishire mu ngiro tudatevye. Mu gisata c'ubudandaji naho bamwe mu badandaza b'ibiribwa bakorera mu isoko ya Kamenge iherutse gusanurwa baridoga ko aho bakorera hadasakaye ibituma ibidandazwa byabo bipfa kubera uruzuba canke imvura eka n'amagara yabo agasinzikara. Ikindi naco ngo aho batimyavu muri iyo soko ntihasakaye ibituma isuku ribarike aho mere mutore yahishikiye. Imyidogo ni myinshi kuri bamwe mu badandaza bo mu isoko ya Kamenge mu gisagara ca Bujumbura bakavuga ko kubona aho bakorera hadasakaye bituma bakora bahomba n'amagara yabo akahasinzikarira. Nukuri turafise ikibazo c'izuba n'imvura. Iyo izuba ryatse nukuri turagira ingorane ivyashara bigahura n'ingorane urabona ibitoki birashobora kwirabura ibindi bigasha hama abana bacu nabo baragwara kubera imvura natwebwe nyene turagwara mararira turembere kubera izuba n'imvura. Turashima ibibanza twarabirose ariko izuba imvura iguye ibidandazwa twe turadandaza ibintu birapfa ibiraya bica bibora. Ubu ntitukuva dushika ngaha nta muntu arunguka kubera ibitoke byose birasha bikirabura kubera izuba. Abantu bose
ubu bamwe bari mu bitaro kubera malaria yo ngaha, imvura iguye tunyagirirwa ngaha. Isuku naryo nyene muri iyo soko ngo ntirishemeye kubera aho batiyarara hadasakaye, ibituma amazi arivamwo iyo imvura iguye ashwara aho badandariza. Iyarara bararyubakiye ariko ntibarisakariye, rero mu gihe batarisakariye imvura iragwa kubera ridasakariye amazi yose agahereramwo. Ubu yatanguye kuzura ahaza aramirinuka yinjira mu badandaji badandaza. Abo badandaza bagasaba ababijejwe gutorera inyishu ivyo bibazo bafise. Batwubakiye nukuri nk'umuvyeyi yagiriye neza abandi, natwe nadushire mu bafashamwo. Iyarara ko dufasha nukuri bakarisakarira kuko ndabona batarisakariye nivyo bari vyiza. Karaba n'abanyagihugu bato bato tukidandariza kuzuba kogira ico badukorera kugira natwe turako turonka gatutu. Isoko ya Kamenge ikaba yinjiye itariki 27 Munyonyo mu mwaka uheze inyuma yahisanuriwe. Arakoze mugenzi wacu Ahmele Mutore. Tubajije urongoye isoko ya Kamenge kucerekeye icyo kibazo c'abadandaza, yatumenyesheje ko twebariza mu biro bikuru by'igisagara ca Bujumbura. Amakuru twabategurira abandanya ibikorwa byo kubaka ingomero Jiji Murebwe biriko birakogwa, bikaba bigeze ku 39% kwijana, bivugwa n'umushikiranganje w'ubutare n'agataka igihe ariko amenyesha ibyaranguwe n'ubwo bushikiranganje. Umushikiranganje Ibrahim Uwizeye amenyesha kandi ko ibindi bikorwa biriko birakogwa ku zindi ingomero nko kuri Ruzibazi bigeze ku ntambwe ishimishije. Tumukurikira. Umugambi wo gukwiragiza umuyaga nkuba mu gisagara ca Bujumbura, harakozwe ivyigwa vy'ingene uyu muyaga nkuba wo kwiragizwa, ubu hakaba hariko harategurwa uburyo. Iyubakwa ry'urugomero rw'umuyaga nkuba Jiji Murembwe uzoduha megawati 49. Ibikorwa byo kubaka urwo rugomero uyu munsi bikaba bigeze ku gitigiri ca 39%. Iyubakwa ry'urugomero rw'umuyaga nkuba bita Kabu 16 uzoduha megawati 20. Urwo rugomero rwubakwa ku ideni twahawe Burundi twahawe ni banki ya Exim Bank y'Abahinde. Ibikorwa uyu munsi bikaba bigeze ku bice 71%. Iyubakwa ry'urugomero rw'umuyaga nkuba Ruzibazi uzoduha megawati 15. Ibikorwa bikaba biko bigenda neza, bikaba bigeze ku bice 90 n'igice kimwe kw'isi. Mu gisata c'umutekano, umushikiranganje bujejwe umutekano busaba abanyagihugu bandikira inzego zitandukanye ubutumwa bamenyesha ko bariko baritabariza ariko bariko barabesha. Yemurikiye avugira ubwo bushikiranganje akaba yerekanye umuntu umwe kuri uyu wa gatanu amenyesha ko aheruka kwandikira umukuru w'igihugu amumenyesha ko yagiriza umukozi w'urwego rw'igendereza ubusuma. Ivyo rero ngo yabitumwe n'umukenyezi w'uyo mugabo asanzwe nawe akorera igipolisi c'u Burundi afitaniye amatati n'uwo bubakanye. Tumukurikira. Ari ubutumwa bwashikirijwe nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi bw'ikinyoma. No Murundi avuka Muyinga ariko aba mu bwiza ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Yibwiriye nyenicubahiro umukuru w'igihugu yuko yibwe amafaranga ashika ku miliyoni n'inusu y'amarundi. Akavuga yuko yayibwe n'umuntu mwene gihugu wo muri Tanzania atavuze izina ariko ngo afatanijwe n'umukozi w'urwego rw'igendereza ngaha mu Burundi. Haci haba rero amatohoza yimbitse kugira ngo ubwo butumwa bw'umwe n'igihugu barabe koko ivyo yavuze ari byo. Byabonetse yuko ubu butumwa yatanze cari kinyoma. Abajijwe rero catumye abigira gutyo, yishuye avuga yuko yari yabitumwe n'abandi bantu babiri. We wamurondeye n'umugabo, uwo nawe yari yatumwe
n'umupfasoni w'umupolisikazi igisongerezi akora ngaha mu rwego rw'igendereza. Urubanza rwabo rwo kuvana rusanzwe ruri muri sentare y'intango ya Gihosha. Uyu mupolisikazi ibi yagize yari inshuro igira gatanu amurementaniriza kugira ngo urwo rubanza rwabo rwo gutandukana binyaruke kandi bace ahanini agurisha amatungo yiwe. Dufatiye kuri vyabaye bwa mbere ho no kubwira bene gihugu yuko kwereka bene gihugu yuko ubutumwa bwabo bashikiriza indongozi zitandukanye ko burashika kandi burakorerwako. Babandanye rero batanga ubutumwa bwabo bavuga ivyo babona bitariko biragenda neza. Izo ndongozi zose babona ko zitariko zirakora neza ibikorwa zategezwa gukora, babandanye bazirega bakoresheje buriya buryo twabahaye muri ari amasandugu canke mu matelefone y'indongozi zitandukanye. Kirazira gucishayo ibintu vy'ibinyoma vyo kurementaniriza abandi, kandi ababikoze murabona ko baca bafatwa. Ningaha kuri aya makuru havugwa mu bijanye n'umutekano cyo amakuru twari twabateguriye. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwariko murakurikira mugira ijoro ryiza.